rimwe umugabo umwe yigeze kubaza aragira ati burya umugabo wa nyawe ninde? Umugabo nyakuri aba afise ubuhe buranga? Muri make amera gute? Bamwe bati burya umugabo wa nyawe ntufise amafaranga menshi mu ngodo no muri za konti akaba yarapakiye, uyu niwe mugabo nyakuri. Bandi bati reka reka, umugabo nyakuri burya ni wa wundi abazi inshingano ziwe mu rugo, akaba azi kurangura amabanga y'abagwishingiye atabufasha yabasavye n'umugore akemera. Bandi bati reka reka, umugabo nyamugabo ni wa wundi ubusanga afise ibigango nyene, wa wundi umuravye uhita umwibwira ati uyu niwe mugabo, abandi baribesha. Uyu mugabo arabihweza aravuga ati koko abantu turabaho mu kutamenya. Yamara muri ivyo mvuze nta na kimwe kigira umugabo uwo ari we, yaba amafaranga, ingufu z'umubiri zimubashisha kwirukanza benshi no kubahagiza, ndi kuvuga badasangiye igitsina, canke kubera apakiye amafaranga menshi kuri konti n'ahandi atandukanye, kuba afise ivyagaba n'ivyaganza ntibimugira umugabo. Ahubwo ishobora kuba ukenya ukitwa umugabo, ariko uwitwa umutunzi agasuzugurirwa kutaba umugabo. Kuba umugabo se bishingiye ku mubiri, kuba umugabo bishingiye ku ngodo canke kuri konti uba ufise, bishingiye kuki? Ubwo imbere ko dukomeza ikiganiro wibuke ni kuri Malengo, nimba utaragira subscribe nico gihe ngo uyigire, kugira ngo ibiganiro byose muzora muherebwa ngaha bibirure bakomeza, kugira ngo mukomeze mube abagabo banyabo. Nta nahari mugiye kubisanga kiretse kuri Malengo hamwe honyine. Ubwo urumva imbere yuko dukomeza ikiganiro, ubwo urabona handitse s'abonner canke subscribe, wazo hafyonde kugira ngo dukomeze ikiganiro tumeze neza nkuko bisanzwe kuri Malengo. Igihe mwumva nitwa Kim. Ijambo umugabo wa nyawe cyangwa umugabo nyakuri ni rimwe ndetse mu majambo ashakishwa cyane kuri internet, ku buryo hisunzwe ivyage bicukumbugwa n'ivyage bikusanyirizwa hamwe. Abantu benshi ku isi bagiye bashaka, haba abagabo cyangwa abagore, bagiye bashaka ijambo ryitwa umugabo nyakuri agira ubuhe buranga. Ibi ni ibintu 20 bigize abagabo banyabo, abagabo nyakuri. Cyambere kiragira kiti umuntu w'umugabo wa nyawe abagomba kuba umunyakuri canke imvuga kuri. Wowe kabuzi kuri wa muntu batelefona ugeze muri ville kandi uri makamba, ufise ikibazo. Nta bugabo bwawe nturi imvuga kuri, nturi nyankamugayo, nta mugabo akurimo. Burya kuba umunyakuri ni kimwe ndetse mu majambo afasha muri ubu buzima, kuko burya barakubwira ngo ingaruka z'umunyakinyoma bibera nka vya bindi ngo nkiza ikigufa. Ubwo uyu mugani nta mpamvu zo kuranda gatakumbura wuzi uko uzokomeza kubesha abantu rimwe kabiri gatatu. Nuko umufaransa yavuze ngo ingaruka z'umubeshi ni zimwe, nuko niyo avuze ukuri atawigera yizera ko avuze ukuri, kubera umuntu yakumenyereye mu makosa, mu binyoma bya hato na hato. Haragera igihe bakavuga bati uyu mugabo turamuzi nta kuravuga, uwo turamuzi nibisanzwe, mu majambo atatakubwiye yose nibinyoma, ukuri ni zero. Ubwo ukamenyekana muri ubwo buryo. Buryo muri isi umugabo nyamugabo, umugabo wa nyawe arangwa no kuba ari imvuga kuri, inyankamugayo, wa muntu avuga ukuri mu gihe gikwiye no mu kidakwiye. Iryo jambo urisobanukirwe, mu gihe gikwiye no mu kidakwiye ugomba kuba imvuga kuri, kuko burya ngo ukuri guca mu ziko ntigusha. Naho hatabuze ba filozofe bavuze ngo mu gihugu cyamunzwe burya ngo kirazira kuvugisha ukuri, ariko burya kuba imvuga kuri bitanga icyizere mu bantu. Rimwe higeze kubaho umwami tarafise uruvyaro, akaba ariko arahiga bazomusimbura ku ngoma. Atuma ivyegera byarabibwira ati genda mu gihugu cyose muhige imisore, nkeneye gutoranya uzosigara ayoboye ubwami bwanje ni naba ntagihari. Sinkeneye kumutora mu bo dukorano, ya nkeneye kumutora mu bantu basanzwe nyoboye. Maze baja mu vyamo, baja guhiga kugira ngo barabe umusore abereye kuzosubirira umwami. Umwami niyamara gutanga mu ntara zose barashaka bakusanya imisore bayitwara
ibwami. Maze umwami aravuga ati basore, je nkuko mumbona ntabwo nigeze mbona uruvyaro, ubwo rero nkeneye kuzobona muri mwebwe uzonsimbura. Aravuga ati nkeneye gupima mbere na mbere menye muri mwebwe ninde ari responsable muri ubuzima, ninde nosigira ubwami akazosigara bwitaho. Aravuga ati mufate izi mbuto mwese muzitane mu rugo, mugende muzitere, muze mugaruke nyuma y'imyaka hafi 8 munyereka icyo mwakojeje izo mbuto, muze muzane icyo mwakoze naho ndetse igiti mwateye kizaba kigeze. Ko bari abana 200 bose bahabwa imbuto bataha mu rugo. Haciye igihe imyaka irisunika bahamagazwa ibwami. Mwami aravuga ati ndikubona ko kamagara katameze neza, nico gihe ntangure ndabereke kare ugomba kuzonsimbura ku ngoma y'ubwami. Bana barahamagazwa, uwa mbere naka yigira imbere azana igiti, aravuga ati we powesha hajya, uwa kabiri azana igiti, powesha hajya, uwa gatatu, uwa kane, uwa gatanu. Bahamagaye uwa nyuma basanga azanye imbuto igaragara. Abantu ibwami barumigwa, abakuru barumigwa. Umwami aravuga ati aba bose bazanye ibiti byavuye mu mbuto nabahaye, mubatware muri gereza, mubafunge, mubakubite inkoni ku munsi w'indwi, muze mubace imitwe. Uyu watambuto yazanye aba ari we mugena ko azonsubirira ninamara gutanga. Abantu barumigwa bibaza ukuntu aberekanye ko bashoboye hadatoranijwe umwe muri bo ngo azosimbura umwami, ahubwo hatoranijwe utazanye igiti na kimwe, uwazanye imbuto nk'uko yayihawe. Umwami aragira ati bugenda babwire imbuto natanze zari zarapfuye, zari imbuto zikaranze ku buryo atagiso ari gutera ngo kinage. Ubwo rero kuba bose bazanye imbuto bakazana ibiti, ubuti bagiye batera ngo ni ya mbuto, nahise menya ko abantu atarabizegwa, arababesha kuri kubarimo. Nabikoze ngomba gusa ngo mbone imvuga kuri muri aba ninde, apana gusa kuba responsable uya, ahubwo imvuga kuri muri aba ninde ashobora kubaho ndetse akarengera inyungu ziwe zose akazifasha hasi, ariko akitwarika ukuri, gushira imbere ukuri. Koko nimba n'umwami ntarinda bizi ko izi mbuto zapfuye, nkaba narabikoze ntazi ko zapfuye, nkazibaha bakagenda bakabesha nyuma bakazana ibiti, uyo se numva ko n'igihugu azokigurisha ndetse akakimara, ntacyo azomayira bene gihugu, ahubwo igihugu azokigurisha kimari. Ariko atitaye iki n'iki, ntiyemeye kubesha, yemera gutakaza ubwami, kuko yahawe imbuto azi ko jewe ubwanje nk'umwami nzoraba uwo igiti cyanaze neza. Ariko ntibari bazi ibanga rivyihishe inyuma, baza bashaka ubwami ariko ntibitaho ukuri. Niyo mpamvu bagiye gucibwa imitwe uko ari 19, kiretse uyu umwe wenyine agiye guhabwa igihembo. Burya kubivuga kuri ni kimwe ndetse mu bintu bizogufasha muri ubuzima, nimba ugomba kuba umugabo wa nyawe. Erega burya kuri isi ntawe wishimira umubeshi, wanashima mu bintu bitanata Imana yanka, ikinyoma kirimo. Bibiliya ubwayo iti mu bantu batazokandagira muri ya marembo y'ijuru, umubeshi aza mu ba mbere. Bibiliya kandi ikagira iti burya ngo umuntu wese abesha aba amaze kwemera ko ari umwana wa Sekibi wa Satani. Ubwo rero kuba inyankamugayo ntibivuna, birakiza. Kindi kandi burya cya kabiri, umugabo wa nyawe n'uyuhe? Umugabo w'ukuri ni wa mugabo azi kuvuga ijambo akarishitsa, umugabo azi kuzirikana icyo yavuze akagishira mu ngiro. Uyu nawe n'umugabo w'ukuri. Mu Buyapani aho hambere habaho umugenzo yaho umuntu avuze ikintu ntagishitse byarangira yiyahuye, ku buryo umuvyeyi yabwira umwana ati mwana wanje nzokugurira ibirato mu kwezi kwa kane tariki 5. Uyo munsi wagera umuvyeyi atakoze uko ashoboye ngo agurire umwana ico kirato, bikarangira umuvyeyi yiyahuye kubera atabashije kuzirikana ijambo ryiwe. Ku buryo wasaga Abayapani buri kimwe bagikora bashingiye ku ijambo batanze bo ubwabo, bari mbano ndetse bazi kuzirikana ijambo ryabo, ku buryo batumye nk'umusirikare mu rugamba akavuga ati gose general, bakamubaza uzozana intsinzi, akemeza ati yego intsinzi nzoyizana.
bikarangira atayizanye, byarangira yiyahuye. Byasaba ko uvuze ko uzokora ikintu gishitsa, bana kuvuga ngo nzokora ikintu bikarangira utagishikanye. Nkakare baravuze no mu Barundi bawo hambere yuko ndetse ngo umugabo yihindukiza mu kirago ariko ntihindukiza mu ijambo. Burya ni wasezerana ntushitse, Bibiliya ubwayo iravuga iti ngo ntuzotanduje akanwa kawe uvuge imbere y'Uhoraho wiyemeza ibyo wiyemeza uzi ko utazobishitsa, kuko ntuzobwira marayika w'Imana ngo ururimi rwancorotse. Oya, umuntu w'umugabo icyo avuze aragishitsa. Abayapani baho hambere nk'urugero, haba ari umuntu wambara isi ya kabiri, haba kamikazi, barabatwazi babiyahuze b'indege ku buryo bagenda batwaye bagiye gusenya amatwari y'umunyamerika mu ntambara y'isi ya kabiri, bakagenda bazi ko bagiye gupfa kubera ijambo batanze, bakavuga bati tugiye mu rugamba kandi tugiye gusenya umwansi. Ni bibiri, turasenya umwansi canke dupfireyo. Ku buryo bashobora gufata indege akayoha mu birindiro by'abanyamerika, mu mato, mu ndege zabo bakazishwanyaguza bagapfana. Umugabo nyamugabo amenya gushitsa ico yavuze. Nigeri bazokwita kuri umwescro, kuri umuntu w'umutekamutwe, nicaha gihe uvuga mu masezerano 2, 3, 4 bagiye uvuga ntushitse na rimwe. Ninde muri isi azokwizera nyuma yo kubona ko ibyo uvuze bidashika? Tuzovanga uyu mugabo ntari seriye ryari? Cyaha gihe umuntu avuga ibyo yavuze ntanabishitse, uyo afatwa nk'umuhemu w'ibihe byose, ku buryo abantu bagutakariza icyizere bya burundu bikanakomera. Burya ngo umugabo nyamugabo amenya kuzirikana ijambo ry'iwe muri ubu buzima. Cya gatatu, ngo umugabo nyamugabo ni wa mugabo aba yarigiye mu makosa yo muri kahise kiwe. Burya kubaho utamenya, utazi, atakintu uzi urinda usaza utazi koko, ndetse no kubaho utabaza cyangwa atavyo waciyemwo, byibuze naho utoca mu kintu ariko gerageza usome n'ibitabo. Benshi bagiye bananiwe gusoma ibitabo, barara ngo tuzosoma icupa canke dusome nturi. Ariko burya nimba utogira experience y'ubuzima, ibintu umuntu yanyuzemo, burya nicyo gikomeza umuntu muri ubuzima. Ni ibintu umuntu aba yaraciyemo mu buzima bituma ndetse umuntu akomera, akaba umugabo bushitse. Amakosa wakoze, abo wahemukiye, abo wagiye ugira nabi, hakagira igihe ugatuza ukavuga ati gose ngiye kwigira ku makosa nakoze muri kahise, ndayakosore. Ayo makosa ukayiga ko akakubashisha ejo canke hirya y'ejo kuba nk'umuntu abushitse. Ikindi kandi umugabo nyamugabo, icya kane, yubaha umugore ndetse n'uwumusumba. Nivuga umugabo nyawe cyangwa umugabo nyamugabo, si kuba ufise imyaka cyangwa ufise umugore gusa. Ya iyo bakubiye ngo umugabo burihabwa, baba bari kuvuga bafise abagore. Oya, ubwo rero umugabo nyamugabo ategerezwa kumenya ko agomba kubaha umugore. Burya mwakuze mubwibwa ngo bagore mwubaha abagabo banyu, ntamwe bagabo ngo mukunde abagore banyu. Ntawe uhakanye ikintu yavuze, ariko burya amakofi mu rugo atangura ryari, agasuzuguro mu rugo gatangura ryari. Ni cya gihe usanga umugabo azi ko ajejwe gukunda gusa, yamara mu gukunda habaho no kubaha. Rega icyo ukunda uracyubaha. Niyo mpamvu nimba araguza iPhone burya urayikunda kandi urayubaha ku buryo uzirika, ntugenda udagura hasi, ntugenda uyifata nka telefone y'amatushe. Oya, gukunda ikintu habaho n'icyubahiro muri cyo. Nimba ukunda umugore wawe, bivuze ngo ugomba no kumwubaha. Ninde muntu wokwibwira ko ukunda buri munsi umufata nk'igikoropesho? Ubwo ugo rukundo uba wibwira ko urukundo mukunda ntiruba arigo, kuko mu ijambo rukundo rurimo byinshi, harimo no kubaha. Ubwo umugabo nyamugabo aba agomba kubaha no kubahiriza umugore wiwe, bibaye ngombwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. N'ubu hano umugabo asuzugura umugore, umugore avuze ceceka, nta mugore avuga agize ati oya ceceka, nta mugabo aba akurimo. Umugabo nyamugabo burya amenya kubaha umugore, kuko burya abantu bazoguha ibyo bahereje. Ubwo niwagana mu murima uhatera ikaranga witeye kuzokwimbura ibigori, cyangwa niwagana gutera ingano nyuma witeye kwimbura umuceri, byo ntibishoboka. Ubwo nimba ugomba icyubahiro, banza ugitanga. Ubu urugero barakubwira ko umuyobozi mwiza burya
yerekana urugero niko kuri kubuzima. Wowe nimba ugomba kuba umugabo nyamugabo wemeze neza ko umugore wawe ugomba kumwubaha, si n'umugore wawe gusa ahubwo ugomba kuzirikana ko abagore bose muri rusange ugomba kububaha. Cyo ni kimwe. Ariko murazi muri Titanic igihe ndetse bwa bwato bwasaba mu mazi mu nyanja Atlantique, muri Titanic havuye ijambo ladies first, abagore mbere. Ubwato bwaragiye burasaba, abantu barapfa. Bwa bwato bwa pembeni bwitwa bwa lifeboats, harukuna amato manini rutura, ubu usanga afise amato yandi mato pembeni ku buryo ubu bwato bunini bugize sanganya bugasabira mu mazi birangira kenshi na kenshi abantu batangiye kuyipakiramo mu bwato butabara ubuzima kare kugira ngo bategereze ko baza gutabagwa. Titanic igihe yashwanyagurika bari gufata urugendo, bwato burasaba, icyabaye babanje gutabara abagore n'abana. Uwitwa ko umugabo yapfiriye mu mazi harokotse bake babaho, ariko abagore benshi bijya barakize bagiye barokoka igihe bijya bwato bwasabye. Ntibari bazi ko byobaye mugabo birangira bibaye. Cyakozwe baravuze bati ladies first, abagore mbere. Kandi Bibiliya iravuga iti burya abagore bameze nk'imbombovu, burya ugomba kubitwarika no kububaha, bameze nk'isahani y'ibumba. Kindi kandi burya ugomba kubaha abagukuriye, abagusumba imyaka, abakuruta ugomba kububaha. Ariko uratangara muri iyi myaka ushobora gusanga muriye muri bisi ugasanga hicaye nk'umutama arahagaze, umuntu w'umujene gikomeye aricaye. Yego mwese mwishura amafaranga mugabo bagomba kwerekana ko uri umuntu w'umugabo. Iyo umuntu agomba ubugabo bwihabwa, bwa bugabo butabura ucumu nkuko vyagiye vyemezwa n'abarundi bawo hambere. Ubwo rero ugomba kwemeza nimba ugomba kumugabo ni gute wicara nk'umuntu w'umusore cyangwa nk'umuntu agikomeye, umutama akaza ahagaze muri bisi cyangwa umutama ahagaze. Warangiza ugatabara ngo jende umugabo mande, uwuhe mugabo? Ugomba kubaha abakuru, ugacisha make muri kumwe n'abantu bakuru bagusoma imyaka. Yego kuba umuntu akuze afise imyaka ntibivuze ngo abakurusha ubwenge cyangwa iki, oya, ariko ugomba byibuze kumubahira ko yagutanze kubona izuba. Icyo kirahagije kubaha abakuru. Bibiliya ubwayo yarabishigikira. Nakomeje kuvuga Bibiliya soko ndi pastor, ntabwo ndi patiri, nta nubwo nimirije kuba we, oya, ariko nuko ari igitabo kivuga ukuri kwinshi muko abantu bakwiye kumenya. Kindi kandi burya umugabo wa nyawe aragomba kuba afise ubumenyi. Ariko ibaze uri mu rugo n'umugore arajya akubagije tujye iki mugabo wanje, nawe kumva ngo sinzi ngo ntumbaze cyangwa ati dukora iki ngo nanjye sinzi gira ibyo ubona. Waweretse umugore ko ubwawe nta mwanzuro uzi gufata nk'umugabo. Burya umugore niyakubaza ikintu agomba kukugisha inama, ubwo niho haserukira ijambo umugabo ngo niwe mutwe w'umuryango. Bivuze umuntu aza kukubaza kubera yashobewe, naye kumubwira ngo ntabyuzi ahubwo ngo raba uko ubigenza nawe umwemeje ko nawe ubwawe atamwanzuro uzi gufata nk'umugabo. Nta kintu banko kubwibwa bati nanjye sinzi, raba uko wigenza cyangwa raba uko bigenza nk'uko uvyiyumvira. Abagore muri sanga bashaka ndetse ko bayobogwa. Iyo akwemereye kukuyoboka ugomba kumuyobora koko, kiretse bikwankisaho naho bugaragaje ko atamutwe wawe. Burya umutwe niwe uyobora umutumba wose usigaye, niwe ubona aho kujya ugahumurirwa hameze nabi. Kandi Bibiliya yarivugiye neza ko umugabo ari we mutwe w'umuryango. Nibaza umugabo atazi gufata umwanzuro, atabumenyi nabo kafise mu biba, kiba ari ikibazo. Umuntu w'umugabo kandi burya ikindi ni wa muntu azi gukontorora amarangamutima. Rimwe iyi ntumwa yari kumwe n'ingendanyi ziwe, maze intumwa Muhamadi irabaza ati burya umugabo nyamugabo ninde, abameze ate? Bamwe batoya umugabo nyamugabo burya bagomba kuba afise agatuza, abadatoya bakomeye banatsi ntushobora kurangura amabanga n'abagore batone batanu. Muhamadi arabihweza bose amaze kuvuga ibyabo, amaro n'imigisha y'umubeko, arabwira atoya wose we mugabo. Aravuga ati burya umuntu w'umugabo nuzi gukontorora ishavu yiwe, adapfa kujanwa n'ibivuzwe byose mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Burya ngo umugabo akwiye gukontorora amarangamutima yiwe.
uko yitwara, uko avuga. Andi busanga ingo nyinshi zigenda zisenywa kubera gusa bakubwiye ngo twabonye umugore wawe mwikorosa ariko arasobana n'undi mugabo. Bagera mu rugo ntunapereze, ntugombe gukoresha SP ya kigabo ugashika ukubita umugore umumena imibangabanga uduhuza usohora ibabi ngo nuko bakubwiye gusa ngo babonye umugore wawe mwikona ariko arasobana n'undi mugabo. Ubwo rero utaramenya gukontorora amarangamutima kiba ari ikibazo gikomeye cyane. Ubu utaragira muri rwa rwego rwo kwita umugabo, ntubu uramenya icyo bisobanuye kwitwa umugabo nyamugabo. Ati burya umugabo agomba kumenya ukuntu akontorora amarangamutima yiwe. Ibyo bishoboye munsi ugomba kumenya ukuntu yatwara, ntakakuyobora ahubwo uyayobore. Nico kiranga kandi umugabo nyamugabo. Ntahuruduka, ntahuzagurika, ntayagara. Oya, umugabo nyamugabo agira uko yifata, agira uko amera. Niko kuri ku buzima. Kindi kandi burya umugabo nyamugabo ntiyigera hohotera umukobwa cyangwa umugore. Yego Imana aremye abagabo ibahereza ingufu zitandukanye n'iz'abagore, muga bidakwiye ko ari abashinwa kazi bakubita abagabo nk'abandi barundi kazi bakubita abagabo babaho. Ariko rero umuntu w'umugabo bivaye n'uko Imana yaturemye kuyijanisha rinini, abagabo bagira ingufu gusumba abagore. Ubwo nukoresha izo ngufu yaguhaye, ntuzikoreshe mu guhiga amafaranga, ntuzikoreshe mu kurinda umuryango icyoza kuvogera, ahubwo ugakoresha izo ngufu wahawe n'Imana mu gukubita umugore, mu kumukubagura. Muntu w'Imana nta bugabo bukurimo. Ubundi abahinga barakubwira ngo ukiduza akaboko kamwe konyene kugira ngo ukubite umugore ikofi, umaze kuba imbwa. Uburyo abazungu bakubwira bati iyo kubise umugore muri sentare ngo ako kaganza utigeze uduza mu ishure ngo wishure ikibazo cya mwarimu yakubajije, ni gute utinyuka ukakaduza ugomba gukubita umugore bakagutamo. Niyo mpamvu yohanze muri Amerika bajya biraba neza, abamaze gusobanukirwa iby'uko bibera baravuga ati gose tugiye guhereza uburenganzira umwana ahabwa uburenganzira bwinshi, hakurikira umugore ahabwa uburenganzira bwinshi, none hakurikire igitungwa ubutunze mu nzu. Nimba ari impene, nimba ari akayabu, nimba ari imbwa, nimba ari ivyo utunze mu nzu byose bifatwa nk'ibikoko by'ibitungano. Ivyo onye bagomba kubiha uburenganzira ku mwanya wa gatatu. None ku mwanya wa nyuma hakaza umugabo. Niyo mpamvu usanga iyo hanze uhoteye n'igikoko utunze akayabu utakigaburira cyangwa imbwa birangira bagutaye muri gereza nta mikino. DMX ntimuzi ivyo yazize, nyakwigendera gufata nabi igitungwa cyo mu rugo. Hari impamvu rero vyatumye naho banyabura biyumvira ko umugore akwiye guhabwa uburenganzira, naho kenshi abifatirana, ariko burya hamari amategeko abirengera. Mu buryo buce nk'ubundi umuntu w'umugabo ntabakwiye kuza ngo wicire ngo kubita umugore. Izo ngufu zo gukubita umugore zishore mu guhiga amafaranga ariko no guteza imbere umuryango, ivyo bizogutunga. Kindi kandi burya umuntu w'umugabo ni wa muntu abakwiye kwiyumvira imbere yuko avuga. Abafaransa barayamaze ngo imbere yo kuvuga banza ufata ururimi rwawe uruzenguruse, nimba ari inshuro 8 nimba ari 10 na zingahe ntumbaze, icy'ingenzi ni kuruzengurutsa. Tubagomba kuvuga bati banza ureke, ntugapfe guhuzagurika. Kuburyo bigeze kuvuga ati burya la nuit porte des conseils, burya ngo ijoro irigira inama. Imbere yo gutwagwa n'agashavu ugira ivyo wonona n'ivyo ugira iki, uburetse kwanza taha mu rugo uniyumvira imbere yo kwishura ikintu na kimwe. Umuntu w'umugabo ntakwiye kuba wa muntu ijambo rivuze ahita ahuzagurika, oya suko je no gukura amenyo. Oya uyo si umugabo. Umugabo suya, umugabo gose bagomba kwitonda n'imbere yuko agira icyo avuga kabanza agashishoza akabikurikirana. Uwo niyo mugabo nyamugabo. Ego utaragira muri ubwo rwego bufise ikibazo kandi gikomeye cyane kandi cyane. Ubwo nimba muri kuvyumva murakoze, reka dukomeze. Ubu ugomba kwiyumvira imbere yuko uvuga. Hari niyo mpamvu Bibiliya jambo ry'Imana rivuga riti ati bijya mu majambo menshi y'ubwe ntihaburamo gucumura. Ntababwiye ariko ntabwo ndi pastori, ndi kuvuga ijambo ry'Imana gusa kuko sigiya pastori wenyine. Ubwo birasobanutse. Ubwo rero umuntu w'umugabo agomba kumenya ko imbere yuko agira icyo avuga bagomba kwiyumvira, ivyo bikaza mbere. Hari niyo mpamvu burya jambo ry'Imana rivuga riti mukomeze mwumve cyane, mube abumva gusumba kuvuga. Amajambo menshi burya kuri isi ntawe yavuze ngo ayamare. Burya na Yesu amajambo yose aramunaniye gusiga tubwiye. Kuburyo yavuze ati burya ndacyafise byinshi byo kubabwira mugabo nta gihe gihari.
ati burya ngiye kubarungikira umwitsi ari we mwe muyaraze bafasha babwire buri kimwe. Hari impamvu none se umwana w'Imana nimba atigeze arangiza amajambo, wewe nk'umuntu w'umugabo bibwira ko amajambo yose uyarangiza nkana. Rimwe rimwe biba byiza kunuma guceceka udafise icyo kuvuga, ugaceceka, ubwo bizogufasha muri ubuzima. Burya hari abantu bavuga kuko bafise icyo kuvuga. N'abantu busanga bavuga badafise icyo kuvuga tu. Ubwo umuntu w'umugabo acisha make. Burya guceceka ukavumwa bafa ko batari kubangamira amagara yawe gusa. Ubwo uremere kurabisha amaso ibintu ukabihezagiza ingohe. Ko burya ijambo rirakiza rikanica. Ubwo rero umugabo agomba kwiyumvira imbere y'uko avuga, kuko ari ijambo rimwe. Burya intambara ziri ku isi biga zahereye ku tuntu duto tw'amajambo gusa, kutumvikana intambara ikaba iratanguje. Intambara zagiye zitwa intambara zagiye zitanguzwa n'amajambo gusa. Impamvu gashoza ntambara ugasanga zihereye ku rurimi, icyo bita casus belli, canke impamvu gashoza ntambara amajambo kutumvikana. Ariko ribwira ko imbere y'uko abantu babanza guterana amangumi n'imigere bihera kuki? Wibaza ngo mava mu Kamenguni mu Cibitoboki bagahurira mu Kinama bagatangura ingumi? Oya, hari amajambo atangura. Umuntu yegeyoza agakubita umugore wawe akamukubita pe, ukaza ukabyihanganira. Ariko uwo mugire nabi waba ufise umutima wo kuvyihanganira, ariko kubera karimi kanyene gukora amakosa karangira munagwanye da, kandi bari kwihanganira amahano nkayo onye. Akarimi rero ni kabi. Gahanga bishwe niki? Bajya ngo nishwe n'ugwo abagabo. Muri make je napfuye ntaziza akarimi. Napfuye nk'umugabo, ariko wewe uzokwicwa n'akarimi kawe. Iryo ni jambo kandi rikomeye cyane. Abantu benshi bige bazokwicwa n'akarimi, akarimi kabo kabahitane neza neza mu Kirundi. Abantu benshi bagiye babura utuzi twabo bakabirukana kubera umudomo, kubera amajambo mabi. Bandi bagafungwa kubera kuvuga. Abantu umuntu gusa ari adokije ku mbuga ngo jewe ngo ndakubwire. Ugasanga ututse nk'umukuru, ututse umuyobozi, ngo ni kuri telefone bana ngo nta kizoshika hanze. Ugasanga uri kurabwira amajambo yavuze ngo urabona ngo banaka, ayo majambo uvuze cyo ukasanga hanze akagushirishamo. Niko kuri kubuzima. Niyo mpamvu rero burya muri isi twahawe amatwi abiri kugira ngo ayo matwi akore mu kumviriza, tuwumvirize cyane, tuba bumva cyane, ariko umunwa ni umwe kugira ngo tuvuge gake. Nizere ko byumvikana. Ubwo rero umuntu w'umugabo ugomba kwiyumvira imbere yo kuvuga, kuko ayo majambo ashobora kukwicisha. Akarimba kubera ngo se kirimi kibi yatanze uburozi gupfa. Iyo jambo umusigire mugiyumvira ko ndagarutse mbere yuko dukomeza. Ikindi rero kiranga umuntu w'umugabo kwicisha bugufi. Erega kwicisha bugufi nibica umugongo. Ninde yakubiyeho kwicisha bugufi bivuna? Oya, rimwe nta mana babwiye. Iyo ni shamba yagombye guturira ishamba kugira ngo aharangwire iyindi migambi, maze inyamaswa zo mu ishamba zirahunga. Intare ziriruka, ingeregere ziruka ziva muri iryo shamba. Umuriro umaze gutangura, buri kimwe kirahunga. Inyoni ziraguruka, akanyamasyo murazi ko kugenda burya atari kiringa nta muvuduko kagira. Akanyamasyo karangije kabona inyoni ziri kuguruka, ziri kototera ibicu zigenda. Karavuga kati burya ndagiye, sindi bwihute ngo ntange uyu muriro mu kanya gato uraje umpitane. Ndabigenza gute? Akanyamasyo karangamije kabona inyoni ziragurutse, karasemera kati bavyeyi ngira icyo ndabisabira ati karame, murabona mwe muraguruka, ariko jewe kwihuta vyarananiye pe. Uyu muriro sindi bubwira intare ngo intware burya yonugubira, byose byagiye. Ariko mwe naho umuriro bugeze nga hafi mu santimetero mangahe burya mwe mwocika. Ubwo rero mumfashije mukantwara vyobera. Inyoni zitoya uraremere ntabwo twokwikorera, ntitwokwipeza. Akanyamasyo katoya burya mwonyikorera ati kagira inkuru.
gute? Ati rero umwe inyoni imwe ifata akaguru kamwe, iyindi akandi, mwese murabaho mufata, murabe ko mushobora kungurukana, burya muraza kunshobora. Ati uzi ko ufise ubwenge wa, reka tuguruke. Nyine mifata hamwe, iyindi hamwe, baterura akanyamasyo. Nyene ishamba arangamije n'abari gutura ishamba, abona inyoni zikoreye akanyamasyo, ziri bukagurukana. Havuze urubatsi, yampaye isuka. Uzi ko ibikoko Imana yaremye bigira ubwenge? Urabona irya tekinike wa muntu we? Abwira bo bari kumwe. Akanyamasyo kumva bari kukajyana hiti, kubera iki bari kuvyitirira inyoni? Kagomba kwiyaka za nyoni, kubwira ngo gapepere n'ibiganza, kiyakati bavye nije natanze uyu mugambi burya, nije nabwiye inyoni ngo zinyikorere, mutibwira ngo ni inyoni zabikoze. Cyari ciyumviro ciwanje, mubwibone n'ubwiyemeze. Kakimara kwirekora inyoni ya mbere n'iya kabiri ngukerekwe kigaragaze, nkuko mubara abategetsi iyo bagiye nyine kwireka abantu bagenda bapepe ati mwatubonye se, uko nyene uko naho hagomba kwireka n'umurima terega ubwenge. Iciyumviro cari ciwanje bavyeyi, ntabwo cari cinyoni. Irangira inyoni zasigaranye amaguru abiri ziremerewe, zirakarekura kareko buri umwe bayatereye hejuru, buri umwe asama yiwe, zirekura akanyamasyo gasubira muri wa muriro, kubera ubwibone n'ubwirasi. Muhagomba kumvisha umuhigi, kumvishe kanye n'umurima yuko cari ciyumviro c'akanyamasyo. Ntibyakarangiriye neza. Burya umuntu w'umugabo, humility, abagomba kwicisha bugufi, abagomba kuba ari humble, kwicisha bugufi. Bakubwiye ngo uri imbwa ugaca uyagara ngo je ndabamara, none se umuntu akubwiye ko uri imbwa ucuba imbwa? Babwiye yuko ari imbwa ko ari benshi, ariko wewe waratutswe nkuko Yesu yatutswe se? Urakubitwa nkuko Yesu yakubiswe? Yarengeje kwiki? Nta na kimwe, nuko ukomeye gusumba Yesu habe namba. Abantu benshi bagiye bagirirwa nabi, bavugwa nabi. Wewe waravuzwe nabi nka Muhammad higeze kubaho umugabo umwe, buri munsi mu gatondo yamaza yituma imbere y'umuryango, buri munsi aza yituma imbere y'umuryango, buri munsi akazinduka ayakura. Maze gitondo kimwe Muhammad ntumwa y'Imana imupangire kumegisha n'amahoro, aravyuka mu gatondo asanga imbere y'umuryango harera. Aravuga ati byagenze bitari ko nzirikana kuva na kera hari umuntu yamaze buri munsi yituma imbere y'umuryango, byagenze bite? Maze afata urugendo aradodora ku nshuti yiwe Nyakuri, batavugana menshi. Aravuga ati yewe hodi, yego injira. Aravuga ati ngiye kukubaza ikibazo. Uyu mugabo atikiye kibazo. Aravuga ati burya buri munsi nama mbona utuntu imbere y'umuryango, no munsi navyutse nsanga ntabyo ndi kubona, biba ngomba ko nibaza byagenze gute no munsi wagize ikibazo. Niyo mpamvu nanicije nganga ndakurabe ngo menye nimba ari ikibazo wagize. Mugabo ati reka ubu se ko iyi minsi yose waruzi ko ari je nama nzinduka nkaza kwituma iwawe? Ati cyane gose pe, narinda kuzi kuvuka ibitangura ahubwo narinzi ko ariyo buri munsi mwijiro wamuze ukituma imbere y'umuryango wanje, nanjye nkazinduka nkura nta bintu birebire. Uyo mugabo arumigwa, aravuga ati burya ndumiwe, iki gihe cyose ukabuzi ko ari jewe nza kwituma iwawe, ntushwane, ntundakarire, ntundabe ribi, ariko ukituriza tu. Ariko uwo mutima mukurahe mw'abantu? Ugataka ukaza no kundaba mu rugo kugira ngo umenye uko merewe, kubera nasivye gukora amahano nama nkora. Ubwo ivyakurikiye, nimba ufise umusiramu azi ivyo akora uzumubaza azokubwira uko vyakurikiye. Nkuko bisanzwe, aka n'agace ka mbere kavuga ku mugabo wa nyawe, umugabo Nyakuri. Hari umuririmbyi w'umurundi yamaze ngo umugabo nyamugabo yamavuga ukuri agaharanira amahoro ahari hose. Tuzobigaruka ko navyo mu ka kabiri. Mbibutsa ngo ni kuri Malengo, aho mugomba gukora subscribe nyine mugomba ndetse ibiganiro bibafasha mu buzima bwa misi yose bahanura, nta handi kirese muri Malengo. Aha nyine muri kumvira ikiganiro nta n'ahandi, ni naho hazokurikira icya kabiri. Ubwo rero kugira ngo ntuzocikwe
icyo ugomba gukora ni kimwe cyonyine, aho hantu hari subscribe canke sabone bivana ururimi telefone birimo, banza uhafyonde kugira ngo turangize ikiganiro tumeze neza. Nimba wabikoze ubwo n'amahirwe n'imigisha, naho butaha kuri Malengo iyo banyita Kim.